turabandanya tuzirikana ijambo ry'Imana mu bisomwa vya mbere rizananye muri iki gitabo c'amamuko, tuzirikana ubucuti bw'Imana na Iburahimu. Ejo iyo hadacamwo umunsi mukuru waho twariko turibuka umutumwa Toma, twari kumva muri urukurikirane rw'ibisomwa bitwereka ubucuti bw'Imana na Iburahimu, ingene Imana yaje kwa Iburahimu ikaza kumumenyesha umugambi ifise wo gucyorora Sodoma na Gomora. Niko turavuga yuko ari uguhana Sodoma na Gomora, ni igihano kubera yuko ubwa mbere ni igihano kuri bo, ariko kandi ku Mana ni ugucyorora. Ni ugucyorora kubera yuko Imana idashima ko akabi koherana umuntu, abantu, umuryango w'abantu n'isi yose. Imana irazi ingene yamiriko iracyorora kugira ngo ubuzima ntibugirire, abantu ntibagirire. Iburahimu akaje imbere y'Imana, agaheza agasabira Sodoma na Gomora, akentercede uko ashobora kose, akaganiriza Imana asabira Sodoma na Gomora. Mbega iyo tubona abantu bari mu bibi, impengamiro ya mbere tugira ni iyihe? Akenshi dutwarwa nuko duca tugira tuti abo bantu ico bacisha kw'abana b'intoke. Iyaba Imana yoga, hano bariko baravuga mu gisabisho ca Ruwanje ngo ikiganza c'Imana kibiyereke. Kuri bo kibiyereke kibagirira neza, ku bandi kibiyereke kibatabira, kibanze kibakomesha. Mugabo umukunzi w'Imana vy'ukuri amaze kwegera umutima w'Imana, akumva ingene n'abandi uko bakimeze, ko bagihumeka, bakirimwo abantu bashobora kuvamwo abantu b'Imana, baraheza bakagira bati dupfukame, kuko natwe kuba twaramenye Imana si twe twavyihaye, bwabaye ubuntu bw'Imana. Ariko ndumviriza ikiganiro ahantu hamwe ryano cari gifise ijambo ry'umutwe bibaza biti ngo derrière un criminel se cache un homme. Hari inyuma y'inkozi y'ikibi hariyo umuntu ariyo. Akenshi mbere ugasanga ntidushoboka tumenya igituma umuntu yabaye inkozi y'ikibi, ugasanga si uko yahisemo ubwiwe kuba inkozi y'ikibi, mugabo ibihe n'ikibano yabayemwo vyamuremyemwo ubukozi bw'ikibi. Hari abantu kenshi dushoboka ducira urubanza dufatiye ku bintu vyo hejuru, tukihuta rwose, ariko waza kuraba ugasanga burya sibo, ahubwo ibimenyetso vy'ingene ikibano, igihugu, abantu twese turwaye. Ugasanga nk'ingwara zacu zose zakoraniye mu muntu umwe, ziramuhindura ikindi kintu. Iburahimu agapfukama, akayaga n'Imana, agasabira Sodoma na Gomora. Yasaba Imana agira ati mbe Mukama, ubwo niwasanga habangana gutya, aramanuka gushika kw'icumi, yibaza ati nawe nivyo bisagara bibiri byose ntihazoburamwo intungane 10 zishobora gutuma Imana igirira ikigongwe ivyo bisagara, ikagirira ikigongwe bose. Harimo inyigisho ingene yuko burya abantu b'intungane bari hagati yacu, baradukingira amahano menshi yovuye ku bibi vyacu. Abantu bagerageza uko bashobora kose kugendera imbere y'Imana n'umutima w'ukuri uko babishobora kose, nubwo nabo ushobora gusanga bafise amagara make bakaza baragwa muri ibi na biriya. N'abantu badukingiye rwose amabi, ingaruka z'amabi dukora, ibicumuro bikorwa muri ino si kandi bigakorwa n'ububisha, nk'ibi vyarambiye Sodoma na Gomora. Uyu munsi rero tukumva ko Imana yihweje b'abantu 10 ikababura, hariyo gusa babiri aribo baba barokowe, Iburahimu hamwe na Loti. Iburahimu yanegosiye gushika kuri we basi. Umuntu yanegosiye gushika kuri we, gushika aho yemera kwisheta wenyene ni Yesu.
niwe muntu umwe amaraso yiwe ashobora gukiza ibisagara ibihugu byose abantu bose bo ku isi guhera kuri Adamu n'uzokwaruka ubwa nyuma ahazohindukirirwa niwe Musa. Imana igasanga aho hantu nta bantu bakwiye bo kugira ngo bashobore no guterura abandi baheze barongera ikigongwe barongera abandi ikigongwe c'Imana, ikabona yuko ikeneye gusubira gucyorora gutangura ubuzima bushasha aho hantu. None ni ibiki vyatumye Sodoma na Gomora birandurwa? Ijambo ry'Imana riratwereka yuko hariho amabi ijambo ry'Imana rivuga ngo akwega ishavu ry'Imana, nuko amadusaba umukama akayadukingira. Ubwa mbere samari ubwayo araho oya, ubwa mbere ni ububisha bw'umutima. Umuntu akora ikibi n'ububisha n'agakengere kenshi ku Mana, akagaya Imana, agaheza agakora amabi umenga ariyemera, akengera impanuro zose ziva ku rukundo rw'Imana. Imana ikazomuha ibimenyetso, ikazomurungikira abamubera abahanuzi atari bajya biyita badadi. Mugabo umuntu agaca iruhande yawe ukabona ko agize ikintu, mutima ukiburamo ati mbe uko kuntu yifashe we, uko kuntu yigenjeje ntacyo bikubwiye we mu buzima bwawe. N'abajya barashobora rimwe n'umukama akabacamo, agashobora kuvuga ijambo cyangwa akagaragaza inyifato igukebura. Cyo gituma uko amadusaba kubaho muri ino si turi abantu bafise umutima ukangutse, atari umutima usinziriye mu mpengamiro z'isi, udashobora kumva neza ubutumwa Imana iriko iratanga mu biriko biraba mu buzima uriko uracamo, mu buzima uriko urabamo. Imana yabiriko iravuga, ushobora rimwe gufata imyanya y'agacerere ukazirikana ukinjira ukaraba ubuzima bwawe uburabira imbere y'Imana, utaburabira gusa muri bwo, uburabira imbere y'Imana. Umukama nawe yima umuco n'ukuri kwiwe igihe cyose ashatse, aciye bugufi agasaba Imana ngo imumurikire, agaca bugufi agasaba Imana ngo imumurikire. Ntasanga ubuzima bwiwe buriko buragenda businzirira canke butwagwa mu bicumuro bishobora gukwega ishavu ry'Imana. Ibicumuro dukora n'ububisha. Bwa mbere rero ni ububisha bw'umutima, si icaha iki na kiriya, kuko ibyaha tugire Kristo. Ibyaha twese dushobora kubigwamo kumwe ukungene byitwa inyuma, kungene biboneka inyuma, ariko ugasanga ntitubifise nk'umutima umwe. Nibanza nk'abajya bashobora gutuma bakarigita abantu, bagakoreshwa, bakica nk'abantu, bakabaha ibifaranga. Bibaza ko imbere y'Imana ibyaha byabo bingana n'abandi ushobora gusanga bari mu makoti bisasiye amayero n'amadolari babitumye, kandi bo baciye ngaho ubona umenga n'abantu b'intungane ari mu ikoti. Mugabe Imana irazi yuko bariya bavyiyumviriye bakabitegekanya bakabishisha mu ngiro ntibabicara. Nibaza yuko kuko mu bintu bimwe bimwe atubwira vyahanye Sodoma na Gomora hari n'ibicumuro uyu munsi turiko turaba abantu bamwe bariko baraharana ngo ubuzima buvyemeze nk'ibisanzwe, nk'ibiri mu muntu wese, nk'ibishobora mbere no kuza mu isengero bigahezagirwa. Ibi bicumuro by'abantu basambana basangiye ibitsina. Icyo gituma naho botatariza gute bagashiramo amafaranga angana gute, ibyo bintu ntibishobora kurengana nk'uko umenga n'ibintu bishobora guhezagirwa n'Imana. Niko umuntu arashobora gutahura amagara make y'umuntu bishobora gushika agashobora gushika ngaho. Si ukuvuga yuko Ekleziya ibibaciriye ko urubanza rwa nyuma ihibambewe ibigira iti mugabe iyo nyifato siyo, mwebwe murabana b'Imana, mugabe iyo nyifato yabinjiranye ni nyifato ya Shetani, kandi uyu munsi muvyumve
abashaka muri nasohoka murantera amabuye cyangwa muje kwandika kuri Facebook n'ahandi, ni ijambo ry'Imana. Kuko uyu munsi usanga ari abantu babishyiramo amafaranga, abantu birirwa barinjira mu gwaruka, kuko barazi yuko kubiba mu gwaruka nuko barategura akazoza k'iyo nyifato, kandi barazi ko bakuze bimwe biriko biratekana muri bo, bataciruka batagishuha rwose. Ugwaruka rushonje, runyotewe, rushaka kuba nk'abanyaburaya, rushaka kwikura kw'imico yabo, rwinjire mu mico mishasha, rupfa kubona amafaranga no gusayangana gaca rukurikira. Hari ababigwamo ku kutamenya, kuko batigeze baronka ikibagabisha, ikibamurikira, ikibafasha. Nabo gufashwa, gukundwa, kwihanganira. Iyo turiko turavuga gutya, ni ukuvuga ko ari inyifato twifuza yuko itorandaranda mu bantu, si ukuvuga yuko umenga duciriye urubanza abo vyo babishikira, ko turaza abo bishikira kandi bariko baragwana kugira ngo ico kintu cabinjiranye kibavemo, kandi ukabona yuko babirimwo atari kubwo bubisha, mugabo kubw'ingaruka z'ivyo babayemwo, batihamagayemo mugabo bisanzemo. Ico gituma nubwo ijambo ry'Imana rishobora gukara ku bibi, Imana ntiyanka umunyakabi. Ico tutariko ndavuga yuko bwa mbere ububi bw'ivyaha bikwega ishavu ry'Imana buri mu bubisha bw'umutima. Banabwiye yuko ivyaha twese turi bamagara make dushobora kubikora, ntituzi ivyo ushobora kudushikira vyose. Ngira ngo murabona namanda akarorero kabirya bisuma bibiri ku musaraba. Byose byari bisuma, kubure byarishe, byaramenaguye amazu, biragira iki, ariko ukabona yuko n'ahari bisuma bibiri ntibisangiye umutima. Hariho kimwe kidafise ububisha mu mutima wacu, n'ikindi gifise ububisha. Uzi utinye rero igihe utanguye gukora ikibi, shitani igatangura kukuryosha ikubwira iti ntaco, kava ngaho ikaduga ikakubwira iti ahubwo umenga uriya muntu atabikora niwe atari we ukuri, we ni uri we w'ukuri. Gatangura uretse uko nogira ntikwisigura, ugatangura kubona yuko mbere uwundi atameze nkawe akakubera insécurité, kumva umenga ugomba kubaho umugwanya, umuhanjagiza amajambo mabi, kuko uko ameze birakwagiriza, ukanka kwakira kuri. Ariko ngira nti rero bene ivyo vyaha n'uyu munsi biriho, dusabe rwose umukama yama dukingira ububisha mu mitima yacu. Urashobora no gusanga ububisha mu mitima y'abasenga. Tugabe mu nkuru nziza naho turumvise Yesu Kristo asubiza hasi iyi nkuruma mu kiyaga. Hari ibitangaro Yesu yagiye arakora hafi y'abatumwa biwe kugira ngo azarabahishuka buke buke ko ari Imana iri kumwe nabo. Cyo bituma mubona aka kabazo Matayo atera yitera nawe nyene akagira ati, abantu bari kumwe bakibaza bati, mbe uyo muntu atekanya umuyaga n'ikiyaga bikamugangurukira agenza ate? Si umuntu asanzwe, ni Imana. Ariko ukamenga kandi ari igihe umenga Imana irasinziriye. Iyo uriko uraca mu bisebuzi ukamenga Imana irasinziriye, ukamenga Yesu si hari, ukavuga ibisebuzi ukamenga ntibifata, kazi ukagira amaneveni ukamenga nta kidonoka. Hakagira ukibaza uti, mbega none Imana yagiye he? Imana nihiri, ariko muri byinshi na hose, muri byose na hose, hariho ahantu idashima guca yiyemeza ngo yihambaze ngo ni Imana, ikiseruka wewe udashimye kwigusangira nayo icyo ushaka kwigukorera, ikakureka mu mwidegemvyo gushikaho wumva uti
by'ukuri Mukama ndumva ko ari we wontabara muri iki kintu. Abantu bari abantu b'abarovyi bazi gusoza, mugabo iyo muyaga wadutse babonye bati ahanye ivy'ubukonsulta byacu, ivy'ama experience byacu byose birasenzwe, hasigaye aho kwambaza Imana. Turabe natwe kumbure mu buzima ibyo bintu vyatunaniye, duheze uyu munsi dusabe Yesu tuti dutabare, ubuzima bwacu ntibugupfana urorera, kwanzambira Imana, gutabaza Imana, kuririra Mukama, agaheza agahaguruka agakankamira ivyo vyose vyohakwa guherana ubuzima bwacu, na cane cane ivyo bizana ububisha mu mitima yacu. Twazambira Mukama adukize muri iki gihugu cacu ibintu vy'ububisha bwo kurya, kabona abantu bose bashaka kurya, vyarazanye ububisha bwinshi, buravyara ukumungwa kw'imitima, ico twita la corruption. Igiturire ntibaza mu bikirya dutanga, ni ukuvuga ni imitima itacumva neza, itagikunda ukuri n'ikintu kigororotse, kandi ugasanga biri mu bantu bamwe bamwe bakomeye, bikazirika. Ndibuka nkoma induru ngira nti biriko birazana umuzirikanyi mubi, uyu munsi ukubirwanya na Perezida Gacoka akarira, kuko ari ibintu bizingazinga imitima, bikinjira mu nyifato, bikinjira mu ndinganizo, bimwe Papa Yohani Paulo wa kabiri yatwishe yise les péchés de structure. Buke buke bikaza birahindura abantu ababisha, bikazana amahano menshi mu buzima bw'abantu, ukabona yuko ubuzima bw'abantu vyanse ko buhaguruka. Ico twita la matrice twese dutware kamengi iguma itobagurika, iguma icikagurika, abantu tukabura aho dufatira ngo dushobore guhagurutsa ubuzima butera imbere. Mwibaze ko Sodoma na Gomora biri kure, biri muri ivyo bintu vyinshi vy'umubisha byinjira mu myifato y'abantu, umwe bigahava bikinjira mu ndinganizo, bikinjira no mu ntwaro no mu bukuru, ugasanga umenga abantu batwikiriwe n'igitambara c'amabi, batumva ingene bovamo. Umukama adutabare, tumuhamagare nihari, mbere anatubwiriza abantu b'intungane baza baraduhamagara ku kigongwe c'Imana, kugira ngo bitebe bitebuke twese dushobore kumva ko ubuzima busubiye guhaguruka no gufata intumbero nshasha. Amen.